ivyizigiro bishasha. Bagenzi, turiko dutera twerekeza ku musozo w'ibikorane vyacu. No musi tugeze ku musi wa 13. Icigwa cacu kivuga ngo kuja mu rubanza ufise ivyizigiro. Dusenge. Uhoraho Mwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Mwami, wabanye natwe mu minsi 12 dushize inyuma, no kuri uno munsi ugira 13 ibikorane vyacu, twemeye kuza imbere yawe kugira ngo ubwo tugiye kwiga icigwa kivuga ngo kuja mu rugamba ufise ivyizigiro, Mwami ubane n'umuhungu n'umukobwa, abagabo n'abagore, mbese n'abana bato bose biteguriye gukurikirana kino cigwa, mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Icigwa cacu c'uno musi kivuga ngo kuja mu rubanza ufise ivyizigiro. Ijambo ry'Imana hariya mu gitabo c'Ivyahishuwe igice ca 14 ku murongo w'indwi, tuhabona abamarayika batatu. Muri bano bamarayika batatu bari bafise ubutumwa buvuga ngo mwubahe Imana, muyihimbaze, kuko igihe c'amateka yayo gishitse. Ubutumwa bw'abamarayika batatu butangaza yuko igihe c'amateka y'Uhoraho gishitse. Igihe co gucira abantu urubanza kirashitse. Iki nico gihe Daniyeli hamwe na Yohana bose bavuga, nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese bikwiranye n'ivyo yakoze. Ivyahishuwe igice ca 22 ku murongo wa 12, Yohana yareretse yuko Yesu agiye kuza agacira urubanza abantu kugira ngo umuntu wese ageregwe ibihwanye n'ivyo yakoze. Bibiliya ivuga ngo kuko umwana w'umuntu azohavaza afise ubwiza bwase, azananye n'abamarayika biwe, niho azoca yishura umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Matayo igice ca 16 ku murongo wa 27, mbona bapfuye, abahambaye n'aboroshe bahagaze imbere y'iyo ntebe, ibitabo birazingururwa, kandi ikindi gitabo kirazingururwa, nico gitabo c'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ivyanditswe muri ivyo bitabo zikwiranye n'ivyo bakoze. Ivyahishuwe igice ca 20 ku murongo wa 12. Bagenzi, haheze igihe kirekire intambara ihambaye itanguye mw'ijuru. Birakwiye ko haba urubanza, iyi ntambara ikarangira, Imana izokwerekana utwigoro twose yakoze kugira ngo ikiremwa muntu gikire, kandi ibikorwa bibi vya Satani n'abayoboke biwe bikaja ku mugaragaro. Urwo rubanza none ruberahe? Daniyeli aratubwiraho urwo rubanza ruzobera. Nkomeza kwitegereza, bariko barashiraho intebe z'ubwami, maze haza uwa mbere na mbere arabyagira, imanza zirashingwa, ibitabo birazingururwa. Daniyeli igice c'indwi ku murongo w'icenda gushikana ku murongo wa 13. Daniyeli igice c'indwi ku murongo w'icenda gushikana ku murongo wa 13. Bagenzi, urubanza none tumaze kumva yuko rubera mw'ijuru, none ikindi kibazo gisigaye, rutangura ryari? Umusavyi w'Imana Daniyeli mu kubwirwa aho urubanza ruzotangurira yabwiwe ngo buzokwira buce iminsi 2300, niho ahantu hera hazobona guhumanuka. Daniyeli igice 8 ku murongo wa 14. Imana yari yarabariye Mose kubaka ihema ryo kw'isi. Hano niho hantu hera Daniyeli yari karabwirwa hazohumanuka, kandi bangirira hera ho kuba kugira ngo nzengerere hagati muri bo. Kuva igice ca 25 ku murongo w'8 ryari rifise ibice bibiri. Hariho mu kigo, hakabaho n'ihema. Mw'ihema naryo nyene ryaba rifise ibice bibiri, hari ahera, hakabaho n'ahera cane. Bagenzi, hano hera, reka tubanze duhere mu kigo. Mu kigo niho abantu bazana ibimazi, maze umuherezi akabikerera, akabivoma amaraso, kandi akabiturira hano mu gicaniro. Umuherezi
amaze guheza igikorwa ciwe ca hano mu kigo, ibindi bikorwa byaca bibandanyiriza mw'ihema. Ihema naryo ryari rifise ibice bibiri nk'uko nari mpeje kubivuga. Ahera niho umuherezi yacaza akamijagira amaraso. Hano hera vyagaragara ngo ibyaha bikuwe kuri wa muntu bizanywe ahera cane. Ikindi naco umuherezi yakora, yaca agenda kurya biriya bimazi abantu bazanye, vyagereranya kwishirako ibyaha vy'aba bantu. Hama ahera cane igikorwa caho caboneka ku munsi mukuru w'impongano. Niho umuherezi yakorera ibikorwa vyiwe vya nyuma vyo gukura ibyaha mu Bisirayeli. Ibyaha vy'abanyabyaha vyashigwa ku mwagazi w'intama atagira agasembwa, maze uno mwagazi w'intama agapfa mu gishingo c'umunyabyaha kugira ngo umunyabyaha ababarirwe. Bagenzi, nk'uko umuherezi yatora ya maraso y'uwo mwagazi w'intama atagira agasembwa akagenda kuyamijagira mw'ihema, niko n'amaraso ibyaha by'abanyabyaha byose Yesu abitora akabijana ahera ho mw'ijuru. Igihe Yesu Kristo yapfa, yapfiriye hano ku isi hagereranywa no mu kigo, maze amaze kuva hano ku isi ibikorwa vyiwe yaciye abibandanyiriza ahera ho mw'ijuru. Mu gihe ibyaha abantu bose bakora, abantu bose bakoze, Yesu biraduga mu gihe cyose babihanye, biraduga bikamusanga ahera ho mw'ijuru, maze bikaza kuri Yesu. Yesu akabibamba ku musaraba biciye mu maraso Yesu Kristo yavuye, ayo maraso akamijagirwa mu ihema ryo mw'ijuru. Ni kuvuga ngo nk'uko ihema ryo ku isi ahera hacafuzwa n'amaraso y'imyagazi y'intama atagira agasembwa bivuye ku byaha abantu bakoze, niko no mw'ihema ryo mw'ijuru naryo nyene ryagenda ricafuzwa n'ibyaha abantu bakora. Nimwasoma mu gitabo c'Abaheburayo muzobona yuko amaraso y'impene n'intama ntago ariyo yashobora kubakurako ibyaha, ariko Yesu Kristo wenyene niwe yashobora kubakurako ibyaha. Ku munsi w'impongano waba ari uwo gukuraho ibyaha mu Bisirayeli, waba ari umunsi w'urubanza, ababonekeko ibyaha baca bicwa. Iyo umunsi mukuru w'impongano uheze ukaba utihanye bivuye ku mutima ngo wishishitire, aho nyene waca wicwa uzize ibyaha vyawe. Abantu igihe umuherezi mukuru yaba arahera cane basigara bihana bakishishitira kugira ngo umuherezi niyasohoka ahera cane ntibabe boca bapfa bishwe n'ibyaha vyabo. Nkuko ibikorwa byose vyakorerwa mw'ihema byose vyerekeza kuri Yesu Kristo. Umwagazi w'intama yatangwa yashushanya Yesu Kristo yaragiye kuzotangirwa hano ku isi nko mu kigo, kandi ibikorwa umuherezi mukuru yabandanyiriza ahera nibyo bikorwa Yesu umuherezi mukuru yaciye abandanyiriza ahera igihe yari amaze kugenda mw'ijuru. Ari hakwiye yuko umuherezi mukuru wacu nawe afata ikindi gihe akinjira ahera cane, umunsi mukuru w'impongano ugatangura, umunsi mukuru w'urubanza ugatangura, kugira ngo ibyaha bikurwe mu bantu bemeye kwizera Yesu burundu. Ibikorwa vyakorwa buri munsi vyerekeza ku rupfu rwa Yesu. Ibikorwa vyakorwa buri mwaka byo ku munsi w'impongano vyerekeza ku gikorwa ca Yesu co guhumanura ihema ryo mw'ijuru, canke se co guca urubanza rwa nyuma ruheruka. Bibiliya yamaze kutubwira ngo buzokwira buce iminsi 2300 niho ahantu hera hazobona guhumanurwa. Daniyeli igice ca 8 ku murongo wa 14. Bagenzi, noneho tumaze kubona yuko ihema ryo mw'ijuru
ryategerezwa guhumanurwa. Daniyeli yabwiwe ngo kugira ngo igikorwa cyo guhumanura hera ho mw'ijuru kizotangure kuvugwa canke gukorwa, nuko hazocaho iminsi 2300. none inyuma y'ino misi Yesu yagomba guca aja hera cane. Umunsi mukuru w'impongano, umunsi mukuru w'urubanza ugaca utangura. Ubu rero igisigaye ni kumenya iminsi 2300 iyo ariyo, nk'uko yavuzwe mu mvugo ya gihanuzi. Umumarayika yarahamagaye Daniyeli igihe yari amaze kubwirwa ayo majambo, aramubwira ngo yewe Gaburiyeli, tahuza uwo muntu ibyo yeretswe maze arambarira. Umumarayika aravuga ngo ati umve yewe mwana w'umuntu, ibyo weretswe ni iby'igihe cy'iherezo. Daniyeli igice cy'umunani ku murongo wa 16 gushikana ku murongo wa 17. Daniyeli yabwiwe yuko ibyo bintu yeretswe ari iby'igihe cy'iherezo. Turabye igihe Daniyeli yabayemwo hamwe n'iki gihe turimo cy'iherezo, murumva yuko hari igihe kirekire carenganye. Ariko kandi Daniyeli yabwiwe ngo ni iby'igihe cy'iherezo. Bigaragara ngo hamwe twokwiyumvira yuko ino mvugo iminsi 2300 ari iminsi nyamisi, koko ntago byoba ari by'igihe cy'iherezo, kubera yuko Daniyeli haheze imyaka n'imyaka yarabayeho. Twoba tugira twihende rero mu gihe twobitahura yuko ari iminsi nyamisi. Dutegerezwa kubanza gusoma Bibiliya, mbega hari ico Bibiliya ivuga ku vyerekeye ubuhanuzi bw'iminsi. Ezekiyeli igice ca 4 ku murongo wa 6 atubwira ko umunsi umwe uhwana n'umwaka. Ibi rero birashobora guca bidufasha kudatahura yuko Daniyeli ntiyabwiwe iminsi nyamisi, ahubwo yabwiwe imyaka. Mu mvugo ya gihanuzi hakoreshwa iminsi kubera yuko Ezekiyeli aradufasha gutahura yuko mu mvugo ya gihanuzi umunsi umwe ungana n'umwaka. Ngaha rero duca twemeranya ko iminsi 2300 ingana n'imyaka 2300. Ni kuvuga ngo Daniyeli yahawe ikiringo c'iminsi 2300 canke ikiringo c'imyaka 2300. Ico kiringo ni cahera, niho igikorwa ca Yesu Kristo co guca urubanza kizoca gitangura. Imyaka 2300 niyo yari ikenewe kugira Yesu atangura igikorwa ciwe c'urubanza. Ikibazo gisigaye ni kumenya aho iyo myaka dutangurira kuyiharura. Nitwamara kumenya aho duhera kuyiharura, bica bitworohera, turaca dutora umwaka urubanza ruza gutangurirako. Mayinga Daniyeli yarabwiwe aho iyo minsi azotangurira kwiharura. Yabwiwe ngo amayinga 70 muri ya minsi 2300 yabwiwe, amayinga 70 yayo agenewe ubwoko bwabo bw'Abisirayeli n'igisagara canyu cera, kugira ngo ibicumuro bishire n'ibyaha birangizwe n'ibigabitanyo bitangirwa impongano, hazanwe ukugororoka kutazoshira. Ibyo weretswe n'ibyavugishijwe n'Imana ngo bimatanishwe ishashara, idomwe k'ikimenyetso ahera cane harobanuzwe amavuta. Daniyeli igice c'9 ku murongo wa 24. Bagenzi, Daniyeli yabwiwe ko muri ya minsi 2300 amayinga 70 agenewe ubwoko bwabo. Muri ayo mayinga 70 hariho ibintu byategerezwa gukorwa. Ikintu ca mbere cyategerezwa gukorwa nuko ibicumuro byategerezwa gushira, ibigabitanyo bigatangirwa impongano, hakazanwa ukugoroka kudazoshira,
kandi daniyeli yabwiwe yuko ibyo yeretswe bizobandanya kugeza ahera cane harobanurijwe amavuta. Reka turabe ibyo daniyeli yari karabwirwa ku gikorwa bidasanzwe bya Yesu bizokorwa muri ayo mayinga 70, yuko harimwo gutangira impongano ibyaha, hama yongera abwirwa ibyo kuza no kugororoka kuzima, yongera abwirwa n'igikorwa cyo kurobanuza ahera cane amavuta byagomba gukorwa na Yesu. Daniyeli yabwiwe ngo uhereye igihe icagezwe kizoshingirwa cyo kuvyura no kubaka Yerusalemu. Bagenzi, Daniyeli igice c'9 ku murongo wa 25 hatubwira noneho aho dutangurira guharura n'igihe icagezwe kizoshingirwa cyo kuvyura no kubaka Yerusalemu. Daniyeli bino yabibwiwe bitaraba, ariko byarabaye. None icagezwe cyo kuvyura no gusanura Yerusalemu cyatanzwe ryari kugira ngo duce duhahera guharura? Mwibuke yuko Abisirayeli bari barajanywe nk'inyagano n'umwami wa Babuloni Nebukadineza, maze agasambura Yerusalemu, mbere agasambura n'ingoro y'Uhoraho. Rero Daniyeli yabwiwe ngo igihe ibyasambuwe, ingoro y'Uhoraho yasambuwe, inzitiro za Yerusalemu zasambuwe, hazotangirwa itegeko ryemerera abaheburayo gusanura iwabo, niho bazoca batangura guharura ya misi 2300. Iri tegeko rero ryatanzwe ni muzobisoma muri Ezira igice c'7. Umwami yitwa Aritezerusi yaratanze ikicagezwe mu mwaka wa 457 imbere ya Yesu. Rero muri no mwaka wa 457 niho turi butangure guhera. Muca mubona rero yuko ubuhanuzi buhera mu mwaka wa 457. Hama ino myaka 490 murazi yuko amayinga 70 harimo iminsi 490, ucufata indwi imwe igizwe n'imisi indwi, ufashe 7 kugwiza na 70 ucutora imisi 190, ni kuvuga ni imyaka 190. Ino myaka 190 niyo yari igenewe ubwoko bw'Abisirayeli muri ca kiringo kirekire ca gihanuzi cy'imyaka 2300. Bibiliya itubwira ngo nukumenye utahure yuko uhereye igihe cagezwe kizoshingirwa cyo kuvyura no kubaka Yerusalemu gushitsa kuri Mesiya Segaba hazoca amayinga 7, maze habe hayandi mayinga 62 hasubire kubakwa, basubizeho imiharuro n'imigende, mbere bizoba bikogwa mu bihe bigoye. Daniyeli igice c'9 ku murongo wa 25. Kuvyura no kubaka Yerusalemu gushitsa kuri Mesiya Segaba hazoca amayinga 7. Guhera Aritezerusi atanze rino tegeko nkuko turibona hano muri Ezira igice c'7 ku murongo wa 13 gushana ku murongo wa 27, none shinze ibwirizwa byo kurekura abo mu bantu b'Abisirayeli bose baba mu bihugu vyanje bigombera ubwabo kujana nawe Yerusalemu, bo n'abaherezi babo n'abarewi bose ngo bagende. Iryo tegeko ngo namaze kuribabwira uno mwami yaritanze mu mwaka wa 457. None rero turashobora kubisobanukirwa neza, duza guhera mu mwaka wa 457 tubandanye dushikane mu mwaka mpaka duharure imyaka 2300. Ariko tugomba kubanza guharura ino minsi ino myaka 490 igereranywa n'amayinga 70. Reka tubanze tuzirikane ibino bintu. Amayinga 70 arimo imyaka 490. Iki ni igice ca mbere ca ya myaka 2300. Iyi myaka igenewe Abisirayeli.
hama muri ino myaka 470 tumaze gusoma yuko amayinga 7 aragenewe gusanura Yerusalemu. Ibi vyaheze mu mwaka wa 408. Hama amayinga 62 nk'uko twamaze kubibona agereranywa n'imyaka 434 yerekeza kuri Mesiya mu mwaka wa 27 aho Yesu yabatizwa agatangura noneho igikorwa cari camuzanye. Hama kandi iyinga rimwe rya nyuma kugira ngo duce dukwiza ya mayinga 70, kuko murabona yuko ari amayinga 7 guteranya k'amayinga 62 mwiyinga rimwe naryo. Mwiyinga rimwe rya nyuma hari ibintu byagomba gukorerwamwo, ni kuvuga rino yinga rimwe riza gutangura mu mwaka wa 27 gushikana mu mwaka wa 34. Niryagera hagati azokuraho ibimazi n'amashikanwa. Ni kuvuga ngo muri rino yinga rimwe hagati Yesu Kristo yategerezwa gupfa agakuraho ibimazi n'amashikanwa. Mwibuke yuko igihe Yesu Kristo yapfa, umuherezi yarafashe ikimazi agiye kugikerera, caramwiyatse, igihuzu catandukanya hera cane kiratandukamo kabiri. Vyagaragaza yuko ibikorwa by'abaherezi bo kw'isi birangiye, maze umuherezi mukuru ari wagiye kubandanya igikorwa ciwe. Iyinga rimwe hari ibintu bikomakomeye vyategereza kubaho. Irino yinga nk'uko namaze kubabwira zitangura mu mwaka wa 27 guhera Yesu abatijwe, maze hagaca habandanya ibikorwa vyiwe gushikana mu mwaka wa 34. Iyinga hagati mwarino yinga rimwe ni kuvuga mu mwaka wa 30 n'igice hategereza kuba urupfu rwa Yesu Kristo, maze rino yinga rimwe rigahera igihe Etienne yicwa akaba umumaratiri, ubutumwa bwiza bugatangura gushika kw'isi yose. No Etienne niwe kandi Stefano muri Bibiliya bavuga yishwe atewe amabuye hajya mu byakozwe n'intumwa igice cy'indwi. Ico gihe niho ubutumwa bwiza bwaciye butangura gukwira isi yose. Iminsi yari igenewe Abisirayeli yari iheze, hari hatanguye iyindi minsi, hari hatanguye iyindi myaka igenewe abanyamahanga nabo. Nuko abantu bose babatijwe na Yesu, ahejeye kubatizwa ariko arasenga, ijuru riruguruka igice cya 3 ku murongo wa 21, maze ayo mayinga uko ari 62 niyashira, Mesiya azokugwaho kandi azosezerana benshi isezerano rikomeye kumara iyinga rimwe. Niryagera hagati azokuraho ibimazi n'amashikanwa. Ibi nivyo nariko ndabasobanurira. Ati igihe kirashitse, ubwami bw'Imana buri hafi, mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Mariko igice ca mbere ku murongo wa 15, nguko ibyo umuhanuzi Daniyeli yari yeretswe yuko bizoba vyabaye mwarino yinga rimwe rya nyuma. Yesu yaramamaje ubutumwa bwiza kandi abantu batari bake barabwakira, benshi baremeye kumukurikira. Nguko uko Yesu Kristo yakomeje kwigarura imitima y'abantu nk'uko umuhanuzi Daniyeli yari yavyeretswe. Mu gihe gikwiye Yesu Kristo yapfiriye abatubaha Imana. Abaroma igice ca 5 ku murongo wa 6. Maze igihe Yesu Kristo yapfa, igihuzu gikingira ahera catanumutsemo kabiri. Abaherezi bariko baratanga ibimazi, maze ibyo bimazi birabiyaka. Nta kindi gikoko cari gikwiye gupfa mu gishingo c'umuntu, kuko Yesu Kristo yari yapfuye. Ibikorwa n'imirimo byose vyakorerwa mw'ihema ryo kw'isi vyari birangiye. Amategeko yahamagarira abantu gutanga ibimazi yarakuweho. Nico gituma mu Baheburayo muzosoma hariya mu gice c'indwi yuko umuhereza ahindutse n'amategeko arahinduka. Amategeko yabarira abantu ngo niwacumura uzoca ugenda kurondera umwagazi w'intama, hamuwuzane utange kikimazi. Yarahindutse, haboneka ayandi mategeko ngo niwacumura icaha cawe uzocerekeza kuri Yesu araheraho mw'ijuru. Murumva yuko
amategeko yarahindutse. Uko niko Bibiliya yigisha yuko amategeko yahindutse, ariko ntago ari amategeko y'Imana 10 yahindutse nk'uko twabibonye. Rero duhereye mu mwaka w'457 tugashikana mu mwaka w'408 wari umwanya wo gusanura Yerusalemu. Hama amayinga 62, ni kuvuga ngo gushikana mu mwaka wa 27 Yesu yarabatijwe maze atangura igikorwa ciwe. Maze mu mwaka wa 34 amayinga 70 yaraheze, igihe cyo kwihana no kwisubirako ku Bisirayeli cyari kirangiye. Mu mwaka wa 34 niho Stefano bamwishe, ubutumwa butangura ku banyamahanga. Maze guhera mu mwaka wa 34 kubandanya gushikaho iminsi 2300 bizoherera, canke imyaka 2300 bizoherera, ni ikiringo cyari kigenewe abanyamahanga. Aho nyene duca dutangura kubiharura. Dufashe ino myaka 2300 tugakuramwo imyaka 190 yari igenewe Abisirayeli, duca dutora imyaka 1810 niyo myaka yari igenewe abanyamahanga. Duca dufata rero ino myaka 34 duteranye ko ino myaka 1810, duca dutora imyaka, duca dutora mu mwaka w'1844. Muri no mwaka w'1844 niho Yesu Kristo yagomba kwinjira hera cane ho mwijuru, kandi niwo mwaka igikorwa cyo guhumanura ahera cyategerezwa gutangurira. Kuva mu mwaka w'1844 niho igihe cy'urubanza cyatangura. Buno butumwa bwaciye butangura kwamamaza. Niho Imana yatanguje igihe kigereranywa na Laodikiya, hahagurukije ubwoko bw'amasigarira. Imana yabise abategereje baruhuka isabato. Igikorwa cabo kwari kwamamaza ubutumwa butatu: mwubaha Imana, muyihimbaze, kuko igihe cy'amateka yayo gishitse. Musengi yaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'amasoko y'amazi. Ivyahishuriwe igice ca 14 ku murongo w'7. Bana banje bato, mbandika ibyo kugira ngo ntimukore icaha, kandi nihagira umuntu akora icaha. Dufise umwitsa kuri Data wa twese, ni Yesu Kristo umugororotsi, kandi uwo niwe muhongano y'ibyaha byacu. Mugabo si ibyacu twenyene, ariko n'iby'abari mw'isi bose. Icete ca mbere Yohana yanditse igice ca 2 ku murongo wa 1 gushikana ku murongo wa 2. Mugenzi, dufise umuherezi mukuru. Buno nibwo butumwa abahamagawe guhera mu mwaka w'1844 bategerezwa kwamamaza ku batuye ku isi. Mugenzi, turi mu gihe cy'urubanza. Kugira ngo ushobore kurenguka imbere y'urubanza ufise ibyizigiro yuko utsinda, nuko wemera kwiyegurira Yesu bigishoboka, ukemera gusenga umuremyi wawe, ukifatanya n'ubwoko bw'amasigarira bwasigaye butegereje kugarwa ku mwami Yesu, kandi buruhuka isabato. Isabato nico kimenyetso kiranga ubwoko bwera bwasigaye bwitondera amategeko y'Imana, bubiheshejwe no kwizera Yesu kwabo nk'uko twabibonye. Mugenzi, icigwa kiriko kiratubwira ngo kuja mu rubanza ufise ivyizigiro. Yesu Kristo yaragupfiriye. Bishoboka gusa hamwe woba wizeye Yesu, umugororotsi, umuherezi, umuserukizi w'abamwizera. Iminsi 2300 yaraheze. Uhereye mu mwaka w'1844 urubanza rwaratanguye. Ntago rwagomba kumara igihe kirekire, rwagomba kumara igihe gitonya. Yamara kubera yuko abantu batumviye ubutumwa bw'abamarayika batatu, nico gituma Imana yihanganye ikongera kino giringo cyose. Ntago tuzi igihe
Yesu Kristo azosohokera hera cyane. Ariko nk'uko byagenda mu gihe cy'Abisirayeli, iyo umuherezi mukuru asohotse ahera cyane agasanga hariho umuntu atemeye kwikura k'icaha ciwe, aho nyene yacapfa. Warabaye igihe kirekire wica amategeko y'Imana. Uno munsi twebwe abatowe ngo twamamaze ubutumwa bw'amarayika batatu, turiko turamamaza tuguhamagarira kwemera kwizera Yesu, maze utangure kwitondera amategeko yiwe bicitwa uno munsi. Abandi kw'isi bahari bavuga yuko bahamagawe kwamamaza buno butumwa bw'amarayika batatu atari Aba Adventiste Umusi w'indwi. Aba nibo bashobora kumara indwi, bakamara indwi zibiri, indwi zitatu, ukwezi bari mu gahinga, bari mu bisagara, bariko baramamaza buno butumwa bw'abamarayika batatu. Mugenzi, igihe kirihuta, igihe kiriko kiracaho vuba na vuba. Umwami wacu Yesu Kristo araseruka. Twese ibyacu biriko birigirwa imbere y'urubanza, ibyo ukora biriko birigirwa imbere y'urubanza. Buri wese agomba guca imbere y'urubanza, ibyiwe bikwigwa. Mbega igihe Imana iriko iratwitegereza, kubera Bibiliya ivuga ngo imanza zatanguriye mu bapfuye, uno munsi zigeze mu bazima. Mbega igihe urubanza rwawe ruba ruriko rurisungwa, rusanga wari wumviye amategeko y'Imana canke utayumviye. Mu rubanza hazokwisungwa amategeko y'Imana. Buri wese bazoraba yuko yumviye amategeko canke atayumviye. Bibiliya yamaze kutubwira yuko hari ubwoko bwera bwasigaye buyitondera. Buno bwoko nawe nibwo bisaba ngo wifatanye nabwo bigishoboka. Mugenzi, fata umwanya wo kwisubiramwo, wigaye, wemere kwiyegurira Yesu Kristo bigishoboka, kugira ngo bize bikunde ushobore gutsinda mwaruno rubanza. Abantu benshi bariko baremera kwizera Yesu kandi bakabatizwa, bakifatanya n'amasigarira yasigaye yitondera amategeko y'Imana kubwo kwizera, kandi n'isabato irimwo ntibayikuyemwo. Kw'isabato kuri ino genekerezo ya 16 ni ku munsi wacu w'isabato uyu ugiye kuza, tuzoba dufise umubatizo udasanzwe, kandi no mubatizo uzobera mu turere twose ahari ishengero ry'Abadventiste Umusi w'indwi hose kw'isi. Aho uri hose uriko uradukurikirana, urashobora kwiyandikisha maze nawe kuri ino sabato ukabatizwa, kandi turashimira abamaze kwiyandikisha. Nawe mugenzi, ni wiyandikishe uciye kuri izi nimero zikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 261 669, akamenyetso ko guteranya 257 261 669. Mugenzi, ntutinye kwiyandikisha, iyandikishe uze kwa Yesu bigishoboka. Abiyandikisha hamwe n'abamaze kwiyandikisha mwese tubibutse yuko mugomba kuzoduha amafoto ku isabato yerekana yuko mwabatijwe, kandi mukatubwira n'amazina yanyu, kugira ngo muzoshobore gushikirwa n'ingororano mu gihugu c'Ibyiza TV yategekanirije abazobatizwa kuri ino genekerezo. Nanje ngiye kubagira isengesho ridasanzwe. Uhoraho Mwami, urakoze kubw'ijambo ijambo ryawe uheje gushikiriza ubwoko bwawe, kandi Mwami urakoze kubw'iki cigwa. Mwami, ndasenga nsabira umaze gukurikira rino jambo wese ngo Mwami uhindure ubuzima bwiwe, kugira ngo Mwami nawe ashobore kurenguka imbere y'urubanza afise ivyizigiro, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mugenzi, ku munsi w'ejo azoba ari umunsi wa nyuma, kandi tuzoba dufise icigwa kivuga ngo isi igiye kuza. Mugenzi, ndaguhaye ikaze, kandi ntuzosibe amasaha ni yayandi nyene, ntuzosibe gukurikirana kino cigwa, kubera yuko ni cigwa mu by'ukuri kizoba kidasanzwe. Umwami wacu Yesu Kristo ashishikare kukugira neza, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.